bavuga ivyo n'abatipfuriza neza igihugu c'u Burundi ko bavuga ati kampanye kwigenda neza turagowe. Hariho abantu bameze uko abasadike bavuga ati atangorane zibaye turahangayitse. Twebwe ku ruhande rw'iwacu nk'ubushikiranganji nta muntu umwe twari twakuye muri kurse kuko abaja kwitoza batangwa n'imigambwe barimwo umugambwe utagushimye ngo gushire ku rutonde twebwe ntubwire umugambwe ngo vugana kumushize ku rutonde uwo muvuga nawe turaze ko ari mu mugambwe sene kugeza ubu nivyo tuzi batamushize ku rutonde rero barafise igituma ivyo navyo ntimwibazo gushikiranganya ko ntaco bubizi nta domaine d'explication duha imigambwe ngo kubera ikinaka mutamushizemo nawe rero kandi mbona yitekerereje nta kibazo ariko wewe ntavyo ndumva ariko aranavuga ahubwo nabo babimuvugira ngira baramubeshera ibijanye na kampanye rero ko iri kwigenda neza kubera wasatarimu none niwe hazatera akajagari nimba ari we ahora atera akajagari rero uva nayo ngira uca yisubira akakaraba gituma haba akajagari kubera arimwo muri kampanye ivyo urumva nico umuntu aca nico novuga ati nico umuntu aca afatira kumuvuze ati kampanye kwigenda neza kubera hari umuntu yakumiriwe nande yakumiriwe n'ubushikiranganje erega intonde burya zica ko abantu bake nivyo nayivugiye none abashinga amateka dufise bazotogwa kwari ijana mu bantu abaelecteur miliyoni 6 zirenga mu Barundi barenga miliyoni 12 n'amajana none bose bakwigwa ku ntonde abakompetiteri uti kumenga CNDD-FDD kwikora kampanye yonyene ibaza ko atari ivyo sivyo kuko nko mu ntara ya Bujumbura abitoza barenga 25 les competiteurs sidavyibuka neza mu gumenga 28 nanone hitoje abantu 20 ntuzenye imigambwe n'abigenga 28 bose tuje kuvuga ngo na CNDD-FDD kandi CNDD-FDD ari umugambwe umwe muri 28 na ruguru henshi nabonye muri Butanyerera nabonye imenga ni 10 n'abandi none bose tukuvuga ngo uwo mugambwe umwe wawe wegeranije abantu bose ko mbona murakurikira murumviriza burya imiyo migambwe yose ivuga kujya ivuga rumwe na CNDD-FDD iyo migambwe yose iri en competition ko mbona la parole iri libre abantu bose bivugira uko bavyumva umva abantu bari libre yumva dincho gutumana navuze ati burya na kampanye turetse n'ivyo byaho kuyumvuga ngo yarakumiriwe mugomba kumiriwe n'umugambwe wiwe nta kundi inyuma yaho rero ibi byose bitanguye kugaragara ko ubushikiranganji bw'intwaro yo hagati iterambere rusangi n'umutekano bwakoreshejwe n'ubutegetsi buriho bugakoreshwa n'umugambwe wa CNDD-FDD kugira ngo agatorwa bamukumire kuri kino gihe benshi bakaba baratahuye ibyakozwe n'ubwo bushikiranganji bakaba batakizigira amajambo n'ibyo n'ibikorwa ubu
bushikiranganji buvuga bushikiriza. Uyu mushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu, uyu ni Martino Ninteretse, yaciye aca imbere y'ibimenyesha makuru arishura ibibazo, avuga ko mu bushikiranganji batigeze bakumira Agathon-Rwasa, kandi byarabonetse ko bamukumiriye banka kumuha uruhusha rwo gutunganya ikoraniro rusangi ry'umugambwe, bahengera Agathon-Rwasa atari mu gihugu. Abandi bagumukaga abari bo baronsa uruhusha, abari bo bemerera kuja gutunganya ikoraniro kaminuza y'umugambwe, kandi bari babizi neza ko uwutwaye umugambwe muri ico gihe yari Agathon-Rwasa, banka kumuha uruhusha rwo gutunganya ikoraniro kaminuza ngo bakemure canke batunganye izo njyane zari muri uyu mugambwe. Ivyo byose rero byarakozwe n'ubutegetsi, byarakozwe n'ubushikiranganji mu kumukumira, mu kumugwanya, mu kugwanya ko azo kwitoza biciye muri ubu bushikiranganji. Ivyo vyose Martino Ninteretse ariko aradebagura, ariko arabesha, ari guhenda abarundi. Siwe wa mbere cyangwa si ibya mbere bahenze abarundi. Umushingamateka Jean Baptiste Sindayigaye ejo bundi yahatswe kunyuruzwa no kwicwa bivanye n'ibibazo yahora baza mu nama nshingamateka bigoye ubutegetsi canke amabi y'ubutegetsi akora, ariko yahatswe kwicwa. Mu guhakwa kwica ubu bushikiranganji bwa Martino Ninteretse, umuvugizi wabwo Petero Nkurikiye yaraciye abesha ko ngo atigeze ahakwa kunyuruzwa, atigeze ahakwa kwicwa, kandi n'ababikoze bo mu iperereza bakoreshejwe baramenyekanye. Muri kino gihe byarahejeje gutahurwa neza nyine zina n'ivyo uyu mushingamateka Sindayigaya Jean Baptiste yazira. Biboneka ko rero n'ivyo bariko barakorera Agathon-Rwasa, uyu mushingamateka honorable atwaye umugambwe CNL, inyankamugayo ziyoboka, inyankamugayo nyine za nyazo, pani bifyoti vyakoreshejwe n'umugambwe uri ku butegetsi. Biraboneka ko ivyo bakoze byose ari amanyanga abirimwo gusa. Tuvuye kuri iyo nkuru ya Agathon-Rwasa, reka tuje ngaho mu gihugu muri politike mu mugambwe wa CNDD FDD. Ibintu vyabandanyije kuyangara. Uyu ni General Gervas Ndirakobuca batazira ndakugarika, yabogojwe mu gipolisi, yirukanwe. No kubera iki yirukanwe? Hatari hagera ko aja muri pansiyo canke akukuruka mu gisoda, mu gipolisi yarahoramwo, igipolisi yanatwaye. Ibintu byabandanyije kuyoberana, ariko biraboneka ko umukuru w'igihugu Variston Ndayishimiye ariko arashaka kwivuna abo bose abona ko bamugwanya, abona ko bafise ingufu zo kuba bamutembagaza, ingufu zo kuba bakitwaza ko ari abakuru mu gipolisi, abakuru mu gisoda, bakaba batembagaza ubutegetsi bwa Variston Ndayishimiye. Uyu rero ndakugarika ntiyagiye wenyine, yajanye na Majoro Generoza Ngendanganya. Uyu nawe yirukanwe mu gipolisi, bakukuruwe canke bakukurutse, idekere bakukurutsa canke birukana. No kubirukana niyo terime turiko turakoresha, kuko bagiye igihe cabo co gukukuruka kitari cashika. Ivyo byose biraboneka ko harimwo amanyanga menshi, ibinyegezwa, na ndakugarikuwe ntiyumviza ukungene yaciye aronka idekere imwirukana canke imukura mu gipolisi, kandi imyaka yo gukukuruka itari yashika. Ni ingorane zikomakomeye cane, naho bamwe bariko baravuga ngo ni umushikiranganji ari muri politike, ngo ntiyokaba yakiri mu gisoda canke mu gipolisi, ariko hari ibinyegezwa vyinshi ko ndakugarika nawe mu bategura kudeta yagomba gutembagaza umukuru w'igihugu yarimwo, kandi ko ngo hari ibindi binyegezwa vyinshi vy'uko bari bariko barategura gutembagaza ubutegetsi.
ubutegetsi. Abo rero ngo akaba Ndayishimiye ariko aragenda bashira ku ruhande abigizayo kugira ngo batazoronka akaryo akaguvu kabo bashobora gutegeka no gukorana kugira ngo batembagaze buno butegetsi bwa Varisito Ndayishimiye. Mu gihe umuntu yakukurutse atagifise ububasha muri ico gihe, nta mategeko ategerezwa kubwirizwa gutanga ku basoda canke abapolisi bari munsi y'ipeti ryiwe. Ivyo rero nivyo Varisito Ndayishimiye ariko aragenda agira muri kino gihe. Kugira ngo amakuru mwene nkaya aza gushikira, wafyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza, canke niba ukoresha ururimi rw'igifaransa urafyonda sabone, hama uraca ngaha iburyo urafyonda no kwa kantu kameze nk'agakengeri. Amakuru, ibiganiro dutoza umwanya ku mwanya bizoja bigushikira aho uzoba uherereye hose mwe mwahejeje gufyonda subscribe, kandi tukaba tubakengurukira muri abo kubahwa. Amakuru yacu nagahwane, ndabikebanuye naho ubutaha.